Imana yimenyesheje Abarundi kuva kera na rindi. Kukaba nkako imbere yuko abamisiyonare baza, mutima mweranda yarazunguruka mu Barundi akabigisha ubuntu. Abavyeyi baravumbika umucanwa mu ziko, bakongera bakamana amazi mu nzu, biteze ko Imana iza kurema ikoresheje amazi n'umuriro. Barigisha abana kubaha ivyaremwe, gusonera ababaruta n'abantamagara, guha indaro abari ku rugendo no kwakira neza bakavantara, kugaburira abashonje, gutabara abari mu bihe bigoye n'iyindi mico runtu. Ku buryo aho bigishirije Abarundi amabwirizwa 10 wasanga ari ukubwira mu yandi majambo ivyo basanzwe bakora kuva kera na rindi. Kuri twebwe umuzo w'ijambo ry'Imana yari nk'amata avyaye amavuta koko. Uno musi turashima intambwe Eklezia Gatolika yateye kuva aho Abarundi bifatiwe mu minwe kazoza kabo, na cane cane kuva aho Eklezia y'u Burundi itanguriye guterera agacumu kubumwe mu kugwanya intwaro z'agahotoro, ikongereza umurindi mu kongereza amashure n'amavuriro, mu kubaka za kaminuza, mu gutabara impunzi n'abateshejwe izabo n'ibindi. Naho turiko turahimbaza imyaka 125 tumenye inkuru nziza ya Yesu Kristu, haracari hagahaze. Ivyo bihugu abaza ijambo ry'Imana mu 1898 baje baturukamwo, aho kuduha akarorero keza, uno musi niho hava abatwigisha gusambura amabwirizwa y'Imana. Uno musi bahiganwa mu gusambura ikiremwa muntu, mu gukorora inda, mu guhohosha abari ku musego, mu gukora ibigwanisho ruhonyanganda, mu gukora ubumara bwica urubozo kubera ishari n'inzigo n'ibindi. Bene ivyo bihugu nibo batwigisha gusambura ingo, bakavuga ko abasanga ibitsina bashobora kurongorana, bagahimiriza abantu ubusambanya ata mutima usimba, bakigisha abantu ubuhumbu n'ibiterasoni ku mugaragaro. Uno musi rero ubu kwigira inama kugira ngo izo nyosha mbi ntituzigwemwo, ko twahisemwo guhimbaza yubile y'imyaka 125 Ubukristu bushinze imizi mu Burundi. Turi kuri uyu musozi wa Mugera, nitumenye ko Imana iri ku musozi yamyerekana ubunini hazwa bwayo.